ni hafi ariko mugabo ubwoba ni bwose twaheruka abantu muraba ko bamaze kwimuka amazu yaramenagurise anako ari ngorana inzu yose yaraturitse ikibazo gikomeye gose leta ikintu nyamukuru ishobora gukora hari ahantu amazi amenera yoza n'ahantu ikazana ivu canke umucanga igapakira aho hantu akaduga kaja hejuru kugira amazi ntabandanya atera imihana. Bisanzwe uko twebwe tubibona ngo dusanzwe twaravukiye hano tuhazi aya mazi hari aheze imyaka itari mike tutayabona mugabo vyarigeze kuba ngaha byarigeze kuba mu myaka ya 62 na kabiri birasa kandi kuba mu gihe giheze inyuma y'amezi 8 nkuko aheruka yego ariko ntivyari bwashike nkuko cyane kuko nkuko uvuze mu Rwanda ruri imbere ni ngorane kuko nkubu ivyirwa bariko barabita yego ahubwo twasaba nyakubahura amatari w'intara ya Bujumbura yiwacu nkuko aheruka kutugisha inama yego yongere ahubwo nyabona amanama menshi yego kugira aturabire araba hadodo we ashika kure kudusubya twebwe abene gihugu biyo kugira ibi bintu by'itunganya by'imiserege bibe ngombwa kabisa mu gisagara cyacu koroha byoroheye ukuguma wese nk'ubunye umuntu ashobora kuba afite inzu yiwe ngaha ashobora kuvuga ngo arimutse ngo agiye kuba handi kandi yarasanzwe afite inzu yiwe ico ni kibazo kigoye ikindi kibazo kigira kabiri si kindi hariho nk'abantu ushobora gusanga bari bapanze gupanga deja ni ikintu cyumvikana wavuga ati je mfise amafaranga ndaza gupanga nta kibazo mugufise inzu Hello guys, bakunzi ba Shali TV. My name is Ali, behind the camera. Turi kumwe na Makolo de Kankolo. Now turi mu Kajaga aho twage kuraba yaho amazi yasuye kandi gusasika inganda. Amazi yasuye kandi gutera nkuko muri ko murabibona rero yuko ubu mu kujabuka bariko barakoresha ubwato. Rero ibi rero tukaba twabihuruka mu minsi yahera wanashaka no muri histoire tukumva yuko amazi yari yarateye araduga ku rugezo rwo hejuru cyane mu myaka yaheze mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1962 kuri ubwo rero gumana na jewe Ali kuri microphone hanyuma inyuma ya kamera turi kumwe na Makolo de Kankolo tubereke ukungene hameze wanashaka yaho iradio ku iradio bamaze gutangaza yuko abantu baherereye muri za Gatumba Kajaga Kibenga yuko bo bararondera ukungene bashobora kuva muri muri kano karere bivanye nuko amazi yateye. Mbega witwa gute? Jeni twa Sharobaro na Soso. Sharobaro rikoze muri Tanzania. Sharobaro turi ngaha mu Kajaga twaje kuraba ukungene musanzwe muko murakora nsanzwe hari ibintu uri kuratora ibi bintu nibikibi. Ibifonongo urumva nibyo ngoma ndoreshe ngaha. Ibifonongo nibiki? Ibifonongo manake nibyo ngomba ndondere mu byambo kugira nze gutegara ya mama. Bisigure rero yuko ngaha hari amazi menshi gose. None turiko turaraba abantu bose baba muri kano micungararo bose mu kwiyunguruza biyunguruza bakoresheje ubwato. Ego Sharobaro turakeneye kumenya ubuzima mubaye mu ngaha muri Kajaga. Ubu nari ubuzima bumeze gute? Kimanyene urabona nawe ntagenda kubera ni mu mazi kweri ntagenda kabisa. Okay, Sharobaro none mwebwe mumaze kubona amazi ari karaduka kuri runo rugezo kuko mwebwe mwabyifashe mu gute mwavyakiriye gute? Bana twebwe kweri nakundi none bishize netogira gute urabona amazi yaraduteye kweri yose naho shigayo mu yose na amazi gusa ugerageje gushira itandukaniro hagati tuko bibaye kugira kabiri ngaha byibonekeza ubuheze vyari vyibonekeje ngaha nyene ubu uri kuraraba urugero rw'amazi kunyene yaduzo ugereranyije no kugirana na kero bibona gute? Bana ahubwo umwaka kweri amazi kweri ko yahora adasiko yaje kweri umwaka ahubwo yaje sana kweri nibaza ko ari nk'ikiza ahubwo niko nobivuga nikiza canke tukavyita yuko bari umunsi w'iherezo uri kurabiraba bana je kono ndabibona kweri bana singira nuko nobivuga mbere kweri
Ego. nkamwe bwaba abizeme nimwe mubona iki kibazo mukagitorera umuti ego Sharobaro ngiri wazurumviriza radio radio ndayumviriza kweli warumvise itangazo ryasohose yuko abantu batari mu Kajaga Gatumba Kibenga yuko baba bararondera kwimuka mbega ubona bizokoroha ku bene gihugu na cyane cyane baba bari bafise nk'ibibanza ngaha bamaze kubaka urana ko hari inzu z'agaciro nini ubona bizokoroha mbona kweli kabisa nka leta gusa ribuza ati bafashiyemo kweli ningira niko no bivuga yego urumva nubuhe butumwa rero utanga na cyane cyane ku bategesi ubona bashobora gufasha cyokora kubera ko amazi yoyo leta nishobora gufasha amazi kubera na amazi azavuye ku Mana mugabo hariho nk'ibindi bintu uvuga ati leta yo dufasha twebwe tukituye ibintu bikagenda neza wowe navyo bari by'ibikigana barangana gufasha kweli bakarangana amazi kibazo bakagikemura kabisa kubera jani ko no vuga kabisa ego reka tugushimire rero Sharobaro urakoze cyane kuri kano kanya uduhaye Imana ikorohereze nizere ko ari kuraruba ngaha nimba ruto twari warovye nkatunga aho duhe nka tubiri oya nazo nari bwaronke none nari nkishikana goma nangore gutega ego merci cyane ndasizaje merci cyane ego bakunzi ba Shali TV ego namwe murakoze bakunzi ba Shali TV murumva yuko abantu batuye ngaha muri Kajaga yuko ntiborohewe cyane murumva yuko ari kibazo gikomeye cyane hama rero mugubane na twebwe tubandanye kandi kubonana n'abandi bene gihugu basanzwe batuye ngaha reka tugende rero dufate ubwato kugira ngo butwinjize hagati na hagati murabona yuko amazi ni menshi gose kabisa murabona yuko atari ibintu byoroshe abanyagihugu urumva uko barira urumva yuko wimuka usigurutse nkaruriya anye wubase ngaha murabona ni ikintu kitoroshe gose urumva rero ni hatari yego reka rero murabona yuko ubwato ngaha nibwo bwunguruza abantu yego bite yewe bite none uradushobora kutwunguruza ntadutamwo makolo twagi yego nanga thanks gushika hariya hepfo ni hajya hariya ku musigiti urashika ku musigiti sawa bakunzi ba Shali TV murabona ko ibintu bitazokoroha atwega abantu ba ruguru buriya ibintu by'ubwato nitwa tubimenyereye twe hatubona mengani kiratini murabona yuko Tanganyika ngo yaduze mbe itwayiza ko ari Tanganyika gadogo ni Tanganyika niyo yaduze cyangwa ni Rusizi yamene yino Tanganyika yamenye muri Rusizi muri Rusizi niyo yamenye ngaha none kuri kurapinda gashaka kadogo none wewe ibintu uvyakira gute none neza uvyakira neza urumva ngaha umuntu ajabuse aguha inoti yangahe none ubu bwato nubwi wawe nubwandi ubu bambara niwe yabuguhaye rero sawa kabisa hano rero yuko ibintu ntivyoroshe jamfise ubwoba kandi urana ni hafi ariko mugabo ubwoba ni bwose twaheruka abantu murako bamaze kwimuka amazu yaramenagurise anako ari ngorana inzu yose yaraturitse kibazo gikomeye gose ego bakunzi ba Shali rero ba Shali TV me tugumane hama tugende turabaha tubere kukungene igisagara gisigaye kimeze bivanye n'umwuzurira w'amazi wahabaye singaho nyene no mu gihugu kibanyi ca Kongo mwarumvise yuko naho nyene bage baramiwe n'amazi bakunzi ba Shali TV nk'uko rero twababwiye murabona yuko abantu batanguye basana batanguye kwimuka bamwe nituzire yuko ari abantu bavanze nuko ari abantu basanzwe bararubase ngaha bikatuyage n'abatama bacu ngaha gatoya kugira ngo twumvirize uko batubwira tumvirize umuco baduhereza bivanye nano mazi n'itangazo ryaciye ku radio mwarumvise uko ari ibintu bikomeye cyane twagize amahoro bene data muragumye iyi ni Shali TV twifuje yuko twoganira gatoya kimba bishoboka amahoro mutsa muragumye biraza akazina kawe ego Paul
Poro hari tangazo riheruka gusohoka ku radio sinzi ko waryumvise. Naryumvise. Iryo tangazo rivuga yuko abantu basanzwe batuye mu Gatumba, Kajaga, Kibenga yuko baba bararondera ahantu bashobora kuja bivanye nuko amazi yateye. Mbega mwebwe mwa mubifata gute? Twebwe muri sangwe nito amazi yarateye. Ego. Kandi abantu benshi baratwawe. Ego. Mugabo hari n'abandi batatwawe batashobora kuva ngaho kuko bafise ahantu bariko baraba. Ariko ni byiza ko abantu batwawe leta irondera ahantu bashaka kugira ngo ntihagire ingorane bagira imiryango yabo. Ego, leta ni wewe, leta ni jewe. Mbega abene gihugu bo baba bamaze gukora nk'ibintu bimeze gute? Kugeza ubu turavye abene igihugu nta kintu na kimwe bashaka gukora, ntaco bashoboye. Ubu tukeneye ubufasha bwa leta kugira ngo abantu batwawe babona leta ko ahantu batazohasubira iraba ahantu ishobora kubashira. Ego, byihuta cyane nk'ikintu leta mubona ati leta iki kintu hamwe kidukorera twebwe turashobora kuronka gahengwe ku kibazo kijanye n'amazi. Cyo bari nk'igiki byihuta mutanga. Leta ikintu nyamuko ishobora gukora ari ahantu amazi amenera. Yoza n'ahantu ikazana ivu canke imucanga igapakira aho hantu akaduga akaja hejuru kugira amazi ntabandanya atera imihana. Mbega woba wiyumvira yuko hamwe vyoshika bakongerereza iryo vu yuko vyokongerereza altitude y'amazi yuko atangorana ico kintu cyotera? Yego, ntaco byotera, nangwa byotera. Hamwe ico kintu kitoba kigikunze ikindi kintu bokora bavuga ati iki kintu chance turashobora gukoresha muri izo nzira. Nta kindi kintu maracoshoboka. Baza aho hantu bagidi yuko kare haraho bidigi. Mugabo hari umuntu hari iryo digi ararisambura bituma amazi avuye mu Tanganyika yisumwa yose aza mu mihana yabene gihugu. Dufise amakuru yuko aya mazi ariko araza ngaha na amazi ava muri Tanganyika akisuka muri Rusizi gachiseza. Byo wabimeze gute mutanga? Akazina ni Alex. Alexi, byo nuko byo babimeze? Niko bimeze. Kubisanzwe uko twebwe tubibona uko dusanzwe twaravukiye hano tuhanze. Aya mazi hari aheze imyaka itari mike tutayabona. Mugabo vyarigeze kuba ngaha. Byarigeze kuba mu myaka ya 62 na kabiri. Byasa kandi kuba mu gihe giheze inyuma y'amezi 8 nkuko. Aheruka. Ego. Ariko ntibyari bwashike nkuko. Ariko twebwe murabona ko muravye muri Kajaga ko kimeze ntihatunganijwe neza. Ego. Nta miserege dufise. Ico gituma mubona hano iwacu amazi asanzwe ari kubwinshi. Bisigure rero yuko iyo baza kuhagira canalisation cyo twokwita imiserege cyari gucamo neza cyane. Ego. N'akarorero murabona ko umuserege hari hepfo ari umuserege bakoze. Ego. Ariko ntibawukoze mu buryo bwa kijambere bihagije. Barawusondetse. Ego. Alexi, twabonye aho yo twaciye twabonye hari amashure, twabonye amashure yari en etage n'amashuri ari hasi yose asa natwawe gushika aho twabonye n'ahantu biboneka ko hameze ivyasi. Ku kijanye n'abanyeshure hoho byifashe gute? Kubijanye n'abanyeshure kabisa nagahomera bunwa kuko ntibakigiraho biga. Urabona ko ubu basigaye bagira ku matranche bamwe biga saa 8 abo mu gitondo bagasubirwamo nabo ku mugoroba. Muri make rero nibaza ko ico ni gikorwa ca leta gishobora kudufasha. Iki kintu je nibaze yuko kitamaze igihe kitari gitoya ihe kinini. Mbega nta ngorane byo bizotera mu rwaruka rw'imbere na cyane kukubura kwiga. Cyane kuko nkuko uvuze mu Rwanda ruri imbere ingorane kuko nkubu ivyigwa bariko barabita. Ego. Ahubwo twasabanya kubabura amatari w'intara ya Bujumbura yiwacu. Nuko aheruka kutugisha inama. Yego. Yongere ahubwo nyabona amanama menshi. Yego. Kugira aturabire araba hadodo we ashika kure kudusubya twebwe abene gihugu biyo kugira ibi bintu by'itunganya by'imiserege bibe ngombwa kabisa mu gisagara cyacu. Turagushimiye cyane Alexi, turagushimiye cyane mutama wacu, murakoze cyane. Mugire aho mubaho. Iki kibazo kijanye n'abanyeshure ni kibazo kigoye cyane. Muri iyi minsi hera twaragerageje gukora ibikorwa rusangi bivanye nuko dushaka gukoresha imifuko kugira ngo abana bace ko binjira mu mashure, ariko deja vraiment twararengewe. No ngaha kuri zone mu bisanzwe ntabwo igikora neza. Sinzi rero ko nk'abajejwe intwaro hari ico boshobora gukora kugira ngo twakunyene amazi yo kunywa. Hari umwe twayaze hari aravuga bati hamwe leta yodufashe katwubakira imiserege hani iwacu rano ngo bahubase Kivagabo. Mbega urumva yuko hamwe bo kubaka imiserege ko cyotanga inyishu kibazo cy'amazi kigatorwa inyishu? Bo ikibazo cyo kubaka imiserege
kirashobora gutora umuco mugabo bivanye nuko woshobora kuba bavuga ati wa ku mufurege hajya duharuye iyi nivo turiko turi hejuru y'igifurege gato muga kugeza ku mwanya n'isaha igifurege caruzuye amazi akacamena muri quartier naho boduza umufurege egare yuko hategerezwa kuboneka pante imena mu gifurege aya mazi bamaze kuwuduza hariho amakanevu basiga kugira ngo amazi amene mu gifurege amaze kumena mu gifurege deja umufurege uri hejuru twe turi hasi hejuru umva amazi azogumaza ama rero sinzi ko kurikirana iradiyo muri radio hari tangazo ryaciye ku iradiyo rivuga yuko abantu basanzwe batuye muri za Gatumba Kajaga Kibenga ahantu hose hegereye Tanganyika yuko baba bararondera ahantu bashobora kwimukira mbe kino kintu wewe iwawe urumva yuko kizokorohera abanyagihugu kurabona yuko aha Kajaga Kibenga n'ahantu hari inzu z'agaciro inzu zikomakomeye cyane eske urumva yuko ibi bintu bizokorohera abantu bo koroha byoroheye kuguma eske nk'ubunye umuntu ashobora kuba afite inzu yiwe ngaha ashobora kuvuga ngo arimutse ngo agiye kuba handi kandi yarasanzwe afite inzu yiwe ico ni kibazo kigoye ikindi kibazo kigira kabiri si kindi hariho nk'abantu ushobora gusanga bari bapanze gupanga deja ni ikintu cyumvikana wavuga ati je mfise amafaranga ndaza gupanga nta kibazo mugufise inzu gwawe numva ko ari kibazo kigoye twabonye hariho inzu nyinshi zamaze kubomagurika hariya hirya hose bo bifata mu gute abantu babomokewe gute bo bace bafata imyanzuro yo kwimuka canke nyene ko hari abo tubona ubukiyosku usanga karimwe amazi mbwa kabandanya dandaza bo kubandanya dandaza ico ni ikintu cyumvikana ni hamwe nyene ho kubura yaje bivanye n'iki n'uburyo bwo kuza gupanga kandi deja nk'ubunye kugira ngo uronke inzu ushobora gupangamo ngaha so kuko abantu benshi baramaze kuzokipa urumva ico ni kibazo naco nyene kigoye ubutumwa rero nyabaki kuri leta ko tusanzwe tuzi leta ni wewe leta ni jewe leta ni twese mugabo hariho bamwe basangwa badukuriye mbega nubuhe butumwa ushobora kuvuga bati amwe buno butumwa bwoshika imbere ubwo butumwa burashobora gufasha na cyane cyane abanyagihugu basanzwe bikorera utwabo canke basanzwe batuye ngaha ubwo butumwa burashobora gufasha bo ubutumwa je no vuga nuko bogerageza uburyo bwose bashobora kunyira bashobora kubaka amakanevu atwara ya mazi bakongera bakaduza n'iki gifurege kiva ku nzoka kinyinya bakakiduza kikaba kirekire hama bagashobora gukora barrage y'amazi ashobora gushikira habaye ko Tanganyika igerageza kuduza amazi nkuko ngaha mu miceri muri Seredeyi bakaca bafunga bakugara ku buryo ayo mazi adashobora kuduga muri quartier hanyuma hagezeho Tanganyika ishobora gutuza bakaca bugurura ya barrage amazi agasubira muri Tanganyika ico kintu urumva bo dufasha mu bintu bijanye no kubaha igifurege kuko ndabona ko twarengewe okay bakunzi ba Charlie TV rero uyu yari Alex turiko turayaga hano akaba ari umwe mu bantu basanzwe batuye hano mu Kajaga kutubwira bimwe mu bibazo na bimwe mu byo atura leta yofasha nizere yuko twese twamaze kubitahura nizere yuko ahari naho tuje kurangiriza ikiganiro cacu nkuko mwabibonye twagihereye hariya aho tubigeze mu mwabonye leta y'amazi mwabonye yuko ari ngorane ziriko zirava ku mazi kukwiyongera kwa cyane kuri ubwo rero turabakunda cyane mwese mubandanya kudukurikirana twongera kandi tuyibusa mubandanye gufyonda subscribe kuri channel yacu kugira ngo muze muraronka ibiganiro byinshi tugiye kuza turabahereza byinshi bigiye bitandukanye kuri micro wari kumwe na jewe Ali inyuma ya kamera naho twari kumwe na Makulu murumva yuko ari ibintu bitari byoroshe cyane kuri ubwo rero ciao ciao bye bye